Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwe ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyama niwe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Akaba ari nawe abashikiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga. Muti mbega uyu munsi psikologe wewe waduteguriye ikiganiro kivuga akuki. Kenshi na kenshi ndakunze kubashikiriza amakuru avuga ku vyamamare, ndavuga abantu bashoboye kumenyekana, canke naho nkabashikiriza amakuru y'abaririmbyi canke y'abagira utugenegene dutandukanye, donc bafise ibikorwa mvabwenge ubona yuko bazoshobora gushika akure. Ngira ngo murabona nk'ibiganiro twatanguye gukora, twarakoze ibiganiro bivuga kuri ba Clever Taylor, turavuga ibiganiro bikora bivuga kuri ba Fast on Mix, turavuga no ku biganiro by'abantu bashoboye kwamamara nka Baraki Dube, turavuga kuri ba Bob Marley, turavuga kuri ba Van Damme, turavuga no ku bandi benshi batandukanye. Arabashoboye kuba bakuru b'ibihugu, arabashoboye kuba ibyamamare mu bundi buhinga butandukanye. Rero umuti uyu munsi waduteguriye amakuru avuga akuki. Uyu munsi nashimye kubategurira amakuru avuga ku muntu novuga yuko nawe amaze kwandika izina. Numuhungu akiri mutoya cyane, umuhungu amaze gutembera ibihugu byinshi cyane, ibihugu bitandukanye. Uhaye umuraba canke uhaye uraba n'imyaka afise, ntiwo kwemera yuko ibihugu amaze gucamwo, amaze gutembera, ntiwohava ubimuha, ntiwohava wemera yuko yoba amaze gutembera muri ivyo bihugu. Uwo nawe si uwundi yitwa Jean Claude. Jean Claude ni umwana akiri muto, ni umu influencer, ni umwe mu ba YouTuber abo mu gihugu c'u Burundi, bariko baravyifatamwo neza, bakora neza. Novuga yuko afise intambwe ishimishije uravye ivyo amaze kugerako. Bivanye n'ivyo amaze gukora urabona yuko afise kazoza kaniniya cyane. N'umumiliyonere rero yitwa Jay canke Jean Claude. Reka tumira amateka toya rero tuze tubabwire neza na neza Jean Claude uwo ari we. Turasubiye kubaramutsa, asangwe ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubibabwira, uyu munsi ngomba tube turaganira ku influencer, ku mu YouTuber akomeye cyane, afise kazoza mu mwuga wiwe wo gukoresha imbuga ngurukana abumenyi, haba Facebook, Instagram canke TikTok hamwe na YouTube. Ariko ahanini uwo Jay azwi nko mu traveler canke bamwe bagenda mugira ngo muramubona abazungu batembera bagenda barafata ama video bagaheza bakaca abayashira akuma YouTube yabo canke kuzindi mbuga ngurukana bumenyi zabo, ukuntu babigira. Rero uyu Jay nawe ariwe Jean Claude nawe asanzwe afise urubuga rwiwe rwa YouTube, ni Go with Jay. Arafise na Facebook, page ya Facebook ni Go with Jay, hariho n'indi yitwa John Crowd. Urumva izo mbuga arazi ikoresha cyane. Ariko rero jewe nkaba namumenye ku bw'urubuga rwiwe rwa YouTube Go with Jay. Go with Jay rero muti ininde. Go with Jay ni umwana umwe yavutse mu muryango novuga yuko atako wari wifashe, kuko Jean Claude ni umwana w'umurundi, akaba yavukiye mu nkambi mu gihugu ca Tanzania igihe abavyeyi biwe bari bahunze intambara zari zaraciye mu gihugu c'u Burundi. Rero Jean Claude acavukira mu gihugu ca Tanzania, avukira mu nkambi. Murazi ubuzima bwo mu nkambi canke ubuzima bwo kwitwa impunzi ni ikintu kidasanzwe na gatoya. Rero ubwo buzima nibwo Jean Claude yashoboye kuvukiramwo. Yavukiye mu nkambi mu gihugu ca Tanzania,
akwije imyaka 5 niho bashobora guhunguka. Murumva ko Jean Claude nawe yari umwana mutoya, kuko umwana afite imyaka 5 ntaba aramenya ikibi n'iciza. Barahunguka basubira mu gihugu c'u Burundi. Jean Claude arashobora gutangura amashure yiwe y'intango mu gihugu c'u Burundi, ariga gushika mu mwaka wa 6. Hagatoyaho Jean Claude amaze kuba ameze nk'uhagurutse, amaze guca nk'ubwenge, araba ivyo abandi babayemwo n'ubuzima nabo babayemwo nabo bivukana hamwe n'umuvyeyi wiwe, nawe acatangura kwiyumvira ico azoba. Ico gihe wewe muko abivuga mu biganiro yatanze, yaravuga yuko yarafise indoto zo kuzoja muri Amerika, zo kuzokurira indege akaja muri Amerika. Ariko rero gatoyaho amaze guhaguruka agatoya aca yiyumvira ukuntu yoja akurondera ubuzima. Ariko yarakiri umwana mutoya, amaze kuba afite imyaka nka 10 n'ingahe. Murumva yuko yarakiri umwana mutoya, niko kuca ava mu gihugu c'u Burundi, aragenda arajabuka imbibe, arashika no mu gihugu c'u Buganda. Mu gihugu c'u Buganda yaravuze yuko bitamworoheye kugira ngo ahabe. Ico gihe umunsi wa mbere yaravuze yuko yashoboye no kuba yararaye mwibarabara. Rero gatoyaho aca arunguruza arashika no mu gihugu ca Kenya. Amaze gushika mu gihugu ca Kenya, sinzi harabaye umugira neza yashoboye kumusubiza mu ishure, aramusubiza mu ishure. Jean Claude arashobora kwiga umwaka w'7 n'umwaka w'8. Ariko gatoyaho ntiyashoboye kubandanya amashure, ahubwo yaza yamaze kuba umwana ashaka kwironderera ubuzima, kurondera inoti, kurondera amafaranga. Ivy'amashure aca arabiheba, aca asubira mu gihugu c'u Burundi. Ariko maze gusubira mu gihugu c'u Burundi naho ntiyashoboye kuhaguma, kubera yashaka wewe guca amafaranga, kuronka amafaranga kugira ngo aze akure mu buzima bubi abo bivukana, umuryango wiwe, mu mama wiwe, kugira ngo nawe azoshobore kumukorera ikintu kizima. Acava mu gihugu c'u Burundi, avuye mu gihugu c'u Burundi agenda muri Tanzania agiye kurima. Ariko naho ntivyamworoheye, kuko ubuzima bwo kurima ku mwana akiri mutoya, ku mwana atamenyereye ubwo buzima, byaragoranye cyane. Gatoyaho acagaruka mu gihugu ca Kenya. Aja mu gihugu ca Kenya, aca afatana n'abagenzi, kuko wewe yarafise n'impano yo kwandika indirimbo, yarafise impano zo yoba nk'umusitari, kandi yarafise n'indoto yuko yoshobora kuba nk'umuririmbyi. Rero gatoyaho Jean Claude afatana n'abagenzi, baraja muri iyo game yo kuririmba umuziki. Ariko ntivyamworoheye, kandi amaze kwifatikanya n'abagenzi, ngira ngo kumbure ntibahujije ivyiyumviro. Jean Claude aca ahitamwo gukora ku giti iciwe. Jay rero aca arakreya chaîne yiwe yitwa Go with Jay. Aca afata umwanzuro wo gutangura gutembera muri Kenya, agenda arerekana ubuzima bw'abantu bari mu gihugu ca Kenya, agenda arerekana. Ngira ngo nk'abantu mumaze kubona ibiganiro vyiwe yatanguriye ko yaragiye ahitwa zaka ku mahanu hari impunzi, hari ikambi y'impunzi mu gihugu ca Kenya, agenda aganiriza n'abantu, ahura n'abantu. Gatoyaho urubuga rwiwe rutera rukura buke buke, rurakura buke buke, nawe atangura kuvyaza YouTube umusaruro. Hanyuma mu nyuma aca atangura gutravelinga, aca atangura kurira indege, agenda mu ntara, ava Nairobi aja Kisumu, ava Nairobi agenda Uganda. Mu nyuma aratinda aragura imbibe, arashika no mu bihugu vyo muri Asia, arashika mu bihugu vya Asia za Philippines, Malaysia. Ngira ngo muramaze kubona, donc abatarabona ibiganiro vyiwe muzoshobora kubibona. Ivyo yakoze muzoshobora kubibona ku rubuga rwiwe, ni Go with Jay. Mushobora kuzogenda mukaraba ibikorwa vyiwe yakoze, aho yatembera za Malaysia, za Philippines, za Indonesia, aho hose yashikanyweyo n'umwuga wiwe
kandi nta handi yakura amahera atari ku rubuga rwiwe rwa YouTube rwo wivye. Rero ahandi naho arava muri ivyo bihugu vyo muri Aziya, arurira indege aragaruka mu Burundi, aragaruka muri Afrika, arakora aratembera no mu bindi bihugu, aragenda mu za Ghana, aravayo aratembera mu bihugu vyo muri Afrika y'Amajepfo, turetse na Tanzania ko ariho yavukiye. Yaratembereye za Malawi, aragenda muri Mozambique, arabandanya no muri Zimbabwe. Aho hose ivyo ni bihugu yashoboye gutemberamwo, ni bihugu amaze gutembera. Rero wewe aravuga ati jewe kubw'umwuga wanje nta handi nkura amahera atari muri YouTube. Jean Claude rero aramaze gushika ku bikorwa bitangaje cyane uravye n'imyaka yiwe n'ukuntu abikora. Wahava wibaza yuko ayo mahera atava kuri YouTube. Rero YouTube iramutunze kandi iramaze kumushikana kure cyane, kuko Jean Claude indoto ziwe yarafise indoto yuko yoronka amahera agakura umuvyeyi wiwe mu buzima yarabayemwo be nabo bivukana. Yamaze kuronka amahera, yarashoboye kugura parcelle mu ntara ya Makamba, arubakira umuvyeyi wiwe inzu. Gato yaho amaze kuva Makamba, mama wiwe araba mu buzima, atangura kuba mu buzima bwiza. Hama Jeyi aragura na parcelle mu gisagara ca Bujumbura, arubaka inzu umucarama, akura mama wiwe Imakamba aca amujana mu gisagara aca Bujumbura. Rero ubunye tuvugana Jeyi akaba ari umwe mu ba YouTuber abakomeye cyane bamaze gushika ku bintu byinshi kubwo gukorera ku rubuga rwa YouTube. Rero murumva yuko YouTube nayo ifise ico maze kuraba ivyo amaze gushikako, kandi amaze no kuba yarubatse inzu mu gihugu ca Kenya. Urumva yuko YouTube nayo ishobora kugukura muri ubwo bukene urimo, ikaguhagurutsa ugahaguruka, cyangwa izo zindi mbuga bivanye n'urubuga ukunda urashobora kuzikoresha ukazozivyaza umusaruro. Rero Jean Claude uyu munsi tuvugana novuga yuko ari umumiliyonere, kuko uravye imyaka afise akaba afise inzu yubakiye umuvyeyi w'Imakamba, aho yaguze parcelle arubakisha, akaba yaraguze na parcelle mu gisagara ca Bujumbura muri quartier y'aba boss, quartier ikaze mucarama, akubakayo inzu akayubakira umuvyeyi. Murumva ico naco n'ikindi gikorwa. Akaba yarashoboye kubaka inzu yiwe mu gihugu ca Kenya, akaba afise imodoka, afise n'ipikipiki, akaba afise n'ubworozi bw'inkoko. Ivyo byose bikaba byavuye kuri YouTube. Akaba amaze gutembera mu bihugu birenga 200 kw'isi. Mbega wewe ku myaka yiwawe 23, ko wewe wafise imyaka 23, woba umaze gutembera mu bihugu bingahe? Urashobora kutubwira ngaho muri commentaire. Rero kino kiganiro nashoboye kukizana ngahanye ndabatera intege n'abafise impano yo gukoresha zino mbuga ngurukana bumenyi, kugira ngo namwe nivyakunda muze muzikoreshe. Hari gihe vyobaviramo ikintu. Murumva yuko amaze gutera imbere bivuye kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, hanini urubuga rwa YouTube. Rero urwo rubuga ruramutungishije, ruramutungiye n'umuryango. Rero ukaba wewe ufise impano yo gukoresha yaba Facebook, yaba Twitter, yaba Instagram, canke yaba YouTube, ntuzoreke kubikora, uzobikore. Hari gihe bizokuviramo umusaruro. Jeyi yatanguye runo rubuga ngira ngo mu mwaka wa 2020, umwaka ugira gatandatu ariko arakoresha runo rubuga. Ariko sinovuga ngo agitanguye yaciye aba hit nkuko uyu munsi ari hit. Gatoya pole petit à petit. Ni watangura uno munsi ushobora kuzoba nawe wamaze kwandika izina mu 2030.
rero kuri mbona kazoza mu myaka 10 zo isigaye urumva kuzoba ni mu myaka 4 isigaye nawe woba wamaze guhitinga wamaze kwandika izina nkuko Jay amaze kwandika izina mu myaka y'ibihumbi 2040 uzoba wamaze nawe gutera intambwe uzovuga uti jewe nibera muri estate nibera mu nzu yiwanje mbona kazoza uzoba wamaze gushikako uzoba nawe urimo mu bantu bashoboye guteza imbere igihugu ciwacu igihugu ciza c'u Burundi. Rero reka ngarukirize kino kiganiro yari just kubabwira ivyo Jay amaze gushikako n'ubuzima yakuriyemwo muri make gusa ndafise ukuntu ngomba kuzokorana ikiganiro nawe aze ababwire abantu mukurikira runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media ukuntu yabigendeje kugira ngo ashike aho ageze uyu munsi. Rero reka ndabasezere ukaba utari bwagire subscribe naco bitwaye hanyuma ikiganiro gisangiza abandi ugire na comment hanyuma na like kugira ngo uzohora ubona ibiganiro bica kuri runo rubuga uzobugize neza. Rero reka dusubire duhure mu kindi kiganiro kizokurikira naho utaha Imana ibahezagire. Thank you.